bushikiranganje bw'ibidukikije ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino kiganiro. Naje ndabaramukije. Nibaza yuko muja kudufasha gutanga umuco kubijanye n'amashamba. Yego, nta kibazo nivyo byatuzindukanye. Turi kumwe kandi na Denis Ntibandetse akaba ari mwishira hamwe giyemeje kugabanya uwo murindi ukuhonya ibiti. Ndakora mu kigenda guhana ikaze muri kino kiganiro. Ndakora mu nanje. Nibaza ko muja kudufasha gutanga umuco mu bijanye n'ibi byo gukingira amashamba. Yego. Mbega muri rusangi amashamba yifashe gute mu gihugu? Yego murakoze. Muri rusangi amashamba ntawovuga ngo yifashe nabi birenze urugero, ariko kandi agahaze koko ntikabuze ibyo gukora kugira abandanye akingiwe kugira atugira akamaro nkuko byategerezwa birahari ni byinshi kandi byo kugwa n'abantu benshi. Nkuko mubajije muti mbega amashamba ameze gute? Amashamba twebwe dufise no mu gihugu cy'u Burundi hari ubwoko bwinshi. Aha twebwe amashamba nyamukuru tugomba kuvuga kandi tubona yuko ari yateye ikibazo cyane. Murabona hari amashamba akingiwe. Aha turavuga amashamba kimeza akingiwe. Twababwira nk'ishamba ari mice kwinshi, ariko turafise amashamba manini nk'ishamba rya Ruvubu risanga riri ku hegitari zishika 50 n'amajana 8 y'amahegitari. Hakabaho ishamba rya Kibira riri ku mahegitari ashika ku 40. Hariho n'uburere bukingiwe amashamba muri Bururi muri Makamba. Hariho n'irishamba Parc National ya Rusizi. Aha Rusizi ngaha hafi muzi mwese. Hajya bari dufise amahegitari ashika 10,000 y'amashamba akingiwe. N'ahandi hantu rero anandi mashamba twita ama paysage protégé niko tuvyita, bivanye n'ukuntu iryo shamba riba rimeze, ukuntu bari rifise ibiti byinshi canke ari bike bike. Mumba amashamba ya za Gisagara, za Byanda, za Rumonge, za Rukambasi. Mbega nyene tufatiye kuri ivyo hari gihe muvuga muti iri shamba ryahora ari shamba risanzwe nkuko bariko rabivuga, mugabo mugaca muhindure izina mukavuga muti ni uruhongore. Rimwe bita mu Gifaransa mu rurimi rwo hanze le parc. Yego. Muba mwaravye iki? Nivyo nene nariko ndababwira. Nuko ururimi rw'iwacu dusanga dutegereza gusanga dutira izindi ndimi zo hanze. Nayo ubundi bwo mu Kirundi byose tuvuga ko amashamba. Iyo tugiye rero mu rurimi twatiye rw'igifaransa niho usanga bitandukanye, aho tuvuga ama parc, tuvuga ama paysage protégé, tukavuga des réserves forestières. Muba mwaravye iki kugira muvuge muti iyi ni réserve forestière, iyi ni ego nababwiye turaba n'ubuhinga biravana n'ukuntu ibiti by'iryo shamba biba bimeze, biba birundanye canke ukuntu dufate nk'ubu nka parike ya Kibira. Murabona ingene imeze, bifise ibiti byinshi, bishamba kandi rinini, biratandukanye cyane niyitwita paysage protégé ya Gisagara, ko nahantu ushobora gutembera gusanga hari ibiti mugatari birebire cyane bitegeranye cyane, mugabo hakaba hakingiwe gusa, ariko hadafise novuga umuzitane w'ibiti nka kujya kwa park. Ariko baratwumviriza muri kino kiganiro botahura iki bumvise yuko amashamba ari ubutunzi, hari cyo vyongura igihugu? Murakoze cyane. Amashamba n'ubutunzi bukomeye cyane, mbega twovuga yuko ari ubutunzi umuntu adashobora gusubiriza. N'ubutunzi bugizwe n'ibinyabuzima by'ibiterwa n'ibikoko. N'ubutunzi mu gihe tutoba tubufise natwebwe sinibaza ko kubaho byo tworohera. Ndakeka ahubwo ko no kubaho bitoshoboka. Atamashamba nta buzima, kuko atamashamba ntituronka amazi, atamashamba ntituronka imvura, ntiturima ntitwimbura, nogira ngo arimbuye ntironka n'icyo bitekesha. Haze ko twese no nagira amazi ava mu kuzimu. Amazi ava mu kuzimu nivyo, amazi ava mu kuzimu nivyo, ariko najyanda kumenyesha neza yuko nk'iyi shamba rikingiwe rya Kibira, iyi park ya Kibira, niyo novuga yuko aya mazi meza yose musarara mubona igihugu cy'u Burundi gikoresha ni habitse.
kandi nta kindi kiyabitse atari iryo shamba nyene umunsi rero ryo bari dahari nta mazi twasura kuronka sinico gusa hari ibintu byinshi abantu batamenya nk'ibintu bijanye n'uburimyi n'ubworozi uburimyi kurima ukimbura naje no tera umurima w'ibiharage hariho udukoko twita mu polinisateur polinisateur Yego. kuvuga ngira ni nka burya bukoko bufasha ari nko nk'imirima kugira ngo ishobore kwama amashurwe. yego tujya dukoko ni bwoko bw'inzuki tujya dukoko tuguruka duto tujya nandi dushobora kuba tuba tari mu ishamba ishamba rikuyeho rero ukuyeho amazi ukuyeho tujya dukoko n'imirima ntisubira kubaho nta mazi usubira kuronka nta buzima n'ibikoresho usanga dukoresha bya misi yose intebe ahubwo ngira n'umuyaga nk'utwosha tubura kubera n'amazi acagabanuka none umva twose nta buzima muri mu majambo make nta buzima bwoshobora kuba hata amashamba dufise yego interetse umuyobozi ariko avuga ati amashamba atamashamba nta buzima bwoshoboka kumbe ngira ni kubera ari umuyobozi w'amashamba mu bihurizako yego rwose turahuriza ko kubitwerekeye twebwe mwishirahamwe Burundi Quality Stoves mwishirahamwe ryishinze gufasha gukingira ibidukikije muri ivyo bidukikije harimo amashamba nk'uko umuyobozi abivuze amashamba arimo ibiti rero biri mu byo dukoresha twebwe kugira ngo iryo shirahamwe ryacu rishobore kubaho ico biduha ivyitwa matière première kuko ibiti turakeneye ko bikura bigashikaho vyeza vyeje nk'akarorero ibiti bivamwo imbaho iyo bimaze kwera niho babisatura bakajana kuri ziya mashini bamaze kubisatura bica bitanga ivyitwa copeaux de bois izo copeaux de bois nico biri mu vyo dukoresha kugira ngo dukoremwo ikintu citwa briquette tabarigiti ico briquette ni ikara ry'ubwoko bushasha twakoze ego tabarigiti kandi mukoresha igiti nyene ego tukoresha ni tabarigiti kuko iryo kara turikora mu bintu twabonye ko bifise ubushobozi bwo gutanga umucanwa ukwiye kugira abantu bashobore guteka bashobore gukinjika ivyo kurya bivuye muri ubwo buhinga bushasha kubera twabonye ko abantu bashishikaye bakoresha inkwi izibaca ibiti birahona bihonye rero bwa ubuzima ntibusubira kubaho kuko nivyo ibiti bifasha mu nzu abantu babamo bifasha mu gukinjika bifasha aho umuntu yicara aho afungurira aho hose hakenerwa igiti gihinguwe kamaro k'igiti muri rusange tarashika ego igiti murumva ko ni ikintu c'ingirakamaro cyane kuko kiva duhereye ku nyubakwa umuntu abamo duhereye ku bikoresho vyo mu nzu vya misi yose akenera kwicara ku ntebe ikozwe mu giti imeza ikozwe mu giti uburiri aryamako buri mu igiti murumva rero ko igiti kiri mu bintu bigize umuntu atoshobora kwirengagiza ngo abeho ico giti kitariho agikeneye mu buryo bwose kuko nishaguma yikorako mu buraro aho yicara kugira amererwe neza yicaye mu ntebe ikozwe neza afise akabati abikamwo impuzu abikamwo ibikoresho vyo mu nzu vy'ubwoko bwose ivyo byose urumva bikeneye ko aronka ibiti rero twebwe natwe tuma bikingira kugira bishore gukura bigira akamaro ubwo bumaro bwose bushoboka kuko ibiti bizoba bikingiwe yego reka tugaruke ku muyobozi w'amashamba mbega amashamba yacu mu Burundi ahanini yoba bangamiwe n'iki ego murakoze kwico kibazo umwanya mwiza wo kubivuga uko umuntu asanzwe akeneye igiti mu buzima bwe bwo kubaho ntibikunda ko umuntu ashobora kubaho nyine adakeneye icyo giti numva ingorane za mbere novuga ko zibangamiye ibiti ni twebwe nyine abantu bene gihugu abarundi rero
aha nababwiye tukiri mu ntango yuko hari amashamba kingiwe mugabo rero ikibazo nyamukuru gihari irigwirana ry'abantu dufise hano mu gihugu nicyo kibazo novuga gituma habaho ko amashamba agira ingorane kuko benshi baca babana bati amatongo araze dukeneye aho turima dukeneye aho kubaka amazu dukeneye ibindi bikorwa aho kuba mugaca usanga rero akeneye kuhagura ahaba kubera batwabaye benshi ugasanga amashamba arageramiwe uko rero ibyo rero bikaca bifatana n'iki bikaca bifatana n'uko no mu gukinjika abarundi benshi nka bose nka 90% nimba atari 100% ahubwo usanga dukoresha igiti amakara inkwi ibyo rero byose bikaza bigira gute bihungabanya ya mashamba twebwe rero tukaje tubona yuko rero hariho rero ikindi kibazo gikomeye cyo gutahura kw'abantu biwacu abarundi bene wacu ko tutabona kumwe yuko turi mu ngorane kugira dutangure kwiyumvira hakiri kare mbega nta bundi buryo tuba turiyumvira gosahiriza igiti nagihezeho bizogenda gute ko tuzoguma dukeneye kubaho nuko rero hariho rero byo mwamumvuze muti mbega ikintu kibangamiye cyane amashamba n'igiki nibikorwa by'umuntu uburimye n'ubworozi novuga ibintu byo kurondera uburaro no kurondera ibyo gucana kugira bakinjike ibyo byose ni ngombwa ko biboneka mugabo byategereza kugira umurongo bifata kugira ntihagire icyo byonona kubijanye n'ibidukikije ko ntushobora kubuza uburimye n'ubworozi ntushobora kubuza abantu ko bubaka ntushobora kubuza abantu ko bakinjika ko ntibofungura ntibobaho mugabo none bikorwe gute kugira ubuzima bubandanye bw'abantu hanyuma amashamba nayo tuyabungabunga zigamwe yego nyakubahwa umuyobozi w'amashamba aha mu gisagara ca Bujumbura uravye hirya no hino abariko bubaka ya mazu agerekeranye urasanga bakoresha ahanini ibiti byinshi kandi bikiri bito none nta bundi buhinga bwoshobora gusubirira ivyo biti kuko ibiti bikiri bito kandi bikoreshwa ku rugero ruraho ntubona yuko izo bingorana ikomeye nta bundi buhinga muri yumvira mu bushikiranganje kugira ngo bakoresha ubwo nyene ivyuma nta bishobora kubaho kugira bisubirire mwe n'ivyo biti murakoze mu bisanzwe biri muri gwa rukurikirana nyene ko ndakubwira byo by'imyumvire cyane cyane ya twebwe abarundi twega abantu kandi rero intu gitera ko ukasanga no mu bitwa ngo twaraciye ku ishuri ko kenshi usanga bafise imigambi komakomera abantu barize bazi ibintu n'ibindi nayanda kubwira yuko ahubwo ubundi buhinga bwoza busubirira bijya bikwa by'amapereshi ego nibwo ahubwo bwabwiza gusumba nibyo twese tubaye turareka mbere nuko ari konona amashamba none nk'ubu bakoresheje bijya bintu by'ivyuma ubwa mbere na mbere hoho ubikoresha umwanya muremure ubikoresheje no munsi ugaheza nakeja azobikoresha nibaza yuko abariko barakurikirana kino kiganiro baheza bakagira ico batahuye ku bijanye no gukingira amashamba n'interetse ntibandetse watubwiye yuko mwishinze mwihaye intumbero kugira ngo mukingire ayo mashamba ubu twiganira ivyo mwakoze n'ukuntu ico ciyumviro caje ico ciyumviro caje ko ubwa mbere twabonye yuko aha mu Burundi abarundi bashishikaye bakora nk'uko bakora baca ibiti nk'uko babica mu myaka mikenyi tuzaba dufise ubugaragwa nabwo urumva buzana ibibi byinshi buzana inzara butuma abantu bamererwa nabi bunkuba ko bwononera ubuzima bw'abantu bitaye ko twasanze kugira ngo turonke ivyo dukoresha mu gukora urwo rukwi rwa kijambere witwa briquette twasanze ko dukeneye ko ibiti bikura bikeza bigashika nk'akarorero mu byo dukoresha turakoresha ibivunji bivuye mu gukora ikawa bita parche de café no kuvuga kugira ngo iyo parche de café tuyironke nuko ikawa iba yakuze bakayamura bageze kuyamura
igihe bariko barakora ijya kawa Uburundi busanzwe bushorera hanze hariho ibiyivako ibikoba vyayo by'ijya kawa imbere yuko ishoka kugira ngo ibiti turonke icitwa copodobois ni ukuvuga kiboneka ari uko urubaho rwagiye muri izine bakarusatura nuko ico giti kiba cakuze sasa umwe murarindira kikera rero twebwe ibiti bitaheze ni kuvuga ko kuremo ikintu cingira akamaro kigaruka kigakingira ca giti aho gucibwa mu giti kibe ico gucana ico giti tugashaka ko gikura kigashika neza aho ceza bakagica kigeze kitononekaye ikibazo cica kiza nuko iyo iryo kara rishasha mwitatabara igiti nobaza yuko ryo barifise akamaro mu gukingira ibidukikije ico bita importance écologique irahari kuko ubwa mbere iryo karatabara igiti ayandi makara dusanganywe turabona harayatera imyotsi cyane agatuma n'ibindi abihindagurika ry'ibihe nashaka mutubwire yuko ryo barifise akamaro ku bijyanye no gukingira ibidukikije yego rirafise akamaro kuko ubwa mbere iryo kara ry'ubwoko bushasha rituma rizana urubeya urabona iri kara risanzwe nta rubeya rizana ni ukuvuga rifise akamaro akambere ni uko riranyarusa mu guhisha rizana urubeya ni ukuvuga ko rifasha uwatetse guhisha n'ingoga turategekanya inkono zo gukoreramo inkono y'umuntu muri menage mu muhaniwe inkono nuvuga nk'imbabura atekera ashiramo iryo kara agaca atereka ku inkono agahisha umwanya mutonyi twebwe twanka bimwe by'uko umuntu ashobora gukoresha ya mashiga 3 aya twamenyereye mu Kirundi ariko amashiga 3 aratakaza cane umucano ubushobozi bw'ico ukoresha mu guteka ega mubamuzi mugereranije nko ku munsi mwomenya amakara aba yakoreshejwe mu gihugu canke mufatiye mu gisagara kugira tumenye amahegitari angahe y'ibiti aba yaciwe sindi ko hari iharo muba mufise canke mugenzawe ko yoba hari ico nawe yoba afise amahegitari yoba akoreshwa ku munsi nka dufatiye nko mu gisagara ca Bujumbura naho twafata ku makara yinjira mu gisagara cya Bujumbura gusa igisagara kimwe nicyo kinini ya kandi ho urashobora gusanga nk'ubu nko mu kiringo cy'indwi twebwe turonse abantu batwitura badusaba impusha zo kuza kuzana amakara inshuro zishika 30 nko kundwi impusha urakora byumva curaba rero mu kwezi ucuraba mu mwaka uce wiyumvira iyo babica none aho rero turi ku gisagara cya Bujumbura uwo mwanya nyene igihugu cyose kiriko gisaba amakara kiriko kiracana amakara kiriko kiracana kiriko kiracana ndiko muba mufise umuntu ragerageje agafata ibiharuro byo mu gisagara cya Bujumbura gusa urashobora kwibaza kuko urwo ruhusha ni imifuko 400 na karorero 45 cugwiza na 30 bibaye imifuko ibihumbi 12 panda inisomene mu kiringo c'indwi imwe n'amahegitari menshi cyane hari umuco wowe ufise kuri amahegitari yoba aciba nko ku munsi canke kundi twaragize itohoza dusanga hegitari imwe ivamo amatoni 60 y'ibiti kugira uronke itoni 6 z'amakara naho uciye amatoni 60 y'ibiti donc hari muri hegitari hanyuma dusanga ku munsi izo toni 6 z'amakara nizo zikoreshwa n'abantu bashika ingo zishika 3,000 ku munsi umva ni menshi cyane no kuvuga hamwe byoshishikara gutya mu myaka mikenyi Uburundi bwo bugaragwa kuko ibiti uko biterwa
uko bicibwa siko biterwa nanone nuko ibiti bimwe bimwe nk'ibi by'imikaratusi yavuze binaga ngo hari ibindi biti bitanaga. Kumbe reka tubaze umuyobozi w'amashamba bavuze ko bafise umugambi ukugabanya icibwa ry'ibiti kandi nkuko ajeje kubitwiganira tubwiye yuko ari ikara rishobora ari urukwi rushobora kudufasha kugabanya umurindi w'abasha ibiti. Hari umugambi uko mufasha aba bariko baragira ututwigoro kugira ngo umunyagihugu bizomushikire nawe yorohewe ku mafaranga makeya. Murakoze uko nico gice kiboneka. Yego mu bisanzwe jewe nagira mbanze nshime abantu bagize uwo mugambi kuko uwo mugambi uza utanga karusho ku barundi bose kuko urumva ni kibazo muri rusange. Rero muti mbega none mwege mwokora nk'abakora muri leta mwogira iki kugira muhimirize mbega akarusho koba konyako mu interano yanyu yobiyi nko ku kibazo uvuze kijanye n'ibiciro nukuri imbere y'umuntu yabivugira ngaha akaba nk'akama mbere ko gutera abarundi burya uzoje uzorakurikirana n'ingene n'amakara uwasigaye agugwa arazimvye ageze kutuzimba yongeye yatwononeye n'ibidukikije twongeye twabuze na yamvura twongeye twabuze na wa mwimbu twongeye tuze kugura ibyatwononeye kandi tubigure amafaranga menshi numva umenga hagiyemo kubitahura neza naho ayo makara ayo mabrikete bakora abo bantu yoba hariko akaciro kisununuye gusumba ayo makara ubiharuye neza numva umenga nivyo byo bizimbutse gusumba guca guturira amakara. Mugabo namwebwe mu kikaranganji murakwiye korosha kugira ngo bizoze bitari ku giciro kirekire kinini cyane kugira ngo bose bijukire kuyagura nahandi usanga baguma bagira twebwe mu kikaranganji korosha mbega twokorosha gute ko ushobora kurondera uburyo mugafasha ababikora nabo bakoroherwa bagaca babitanga ku mafaranga make. Ivyo birumvikana ibyo birashoboka kuko sanzwe nabone gihugu nk'abandi nabone barakenera imfashanyo ya leta abo rero nabo gufatwa mu mugongo nabo gushigikirwa cyo bikintu kiza twokorana twebwe ko gukorana cyane n'aba bantu bafise imigambi yo kurondera ubundi buryo bwo gucana kiretse igiti irihonywa ry'ibiti rigabanuke namwe mu byo musanzwe mukora kugira mworoherezwe musabikire. Mu gisirikare hongera baratangwe bakoresha igizu mu gisirikare mu polisi mu mashuri afise internat mu université aho hose bagakoresha amabrikete yo gukoresha inkwi kuko usanga bakoresha inkwi nyinshi cyane. Bafite akamotera abo bose kugira ngo bakingira amashamba. Yego murakoze ndafise akamo ko gutera abarundi bose muri rusange yuko bafate nkama iki kibazo cyo gukingira amashamba nukuri cyane cyane abantu begereye ahantu hari amashamba akingiwe bamenye neza yuko hari himbibe bagira icyo basonera amashamba akingiwe arakingiwe nyene iryo ni itegeko rya leta ryo gukingira amashamba akingiwe ku neza yabo bonyene bahegereye no ku neza y'abandi bose batahegereye bari kure mbere ni ku neza y'isi yose kuko ibyo nibaza ko twabivuze igihe kirekire birazwi yuko amashamba aduha ubuzima aduha impemu ziduhema nziza aduha amazi aduha imvura ibyo rero bategeza kubitahura ntibafate yuko umenga nukunyinyurana kuko aratwa madushika bukana neza kumenga n'ibintu byo kunyinyurana n'abajejwe amashamba habakura bakukagohe ugasanga yakubisemo inzu ugasanga yakubisemo umurima ibyo birashikana bajya abakozi biwacu dufise bajya bataba garde nabo bakabara nahakomerekera bikabi ibintu menga ni ibintu menga ni intambara ibyo bavyumve yuko tuteko turabikora ku kubanka tubikora ku neza yabo n'abandi barundi beshi. Kuri kano kamo dusozereye ko kino kiganiro twizera yuko abashoboye gukurikirana kino kiganiro mwashoboye gutahura neza ibijanye no gukingira amashamba.
ariko sinorangiza kino kiganiro nta kengurukiye cyane abatumire nari mfise ubwa mbere nkaba nkengurukiye Epimeni Nibizi akaba ari umuyobozi w'amashamba mu bushikiranganje bw'ibidukikije nibaza no hanyuma nitwa batuma koko muzobanguka. Yego turabakengurukiye cyane namuze mudamaga tuzobitaba. Murakoze cyane reka kandi nkengurukire cyane ntibandetse Deni nibaza no hanyuma ninabikora koko muzobanguka. Yego nzo kwitaba. Namwe mwariko murakurikirana ibiganiro vya televiziyo y'u Burundi turabashimiye mubandanye mukurikirana ibindi biganiro.